uzi impamvu je ibintu nkeneye ibintu nshaka hano mu bakina filme nta muntu umwe abifise abavuga ngo uri kwiyemera oya ndabukigwije ukuri nta numwe agifise nje tuma urumva ndiko nakwerekana ahantu aba bose ba Mede ba Beri ba Fanira Vine ba Mimi Mireye bisigura ko ico kintu ntaco oya ikintu jewe nshaka ntaco bafise sinumva nahantu hova ikibazo niba atakintu ndaguhigako ako kantu bavuga ngo uri kwiyemera Uhereka n'undi sinza gukontrola ibyo bavuga. Sishobora gukontrola ibyo umuntu atekereza. Ni nkuko n'ubunoza mvuga Imana umuntu akavuga ngo mvuze nabi. Sivyo ntuzokwigira utabwitaho abantu ngo baravuga gute. Ahubwiteho wowe ubuziki. Niba je nzi ko mvuze ikintu ciza sinja kugwa. Aho ico kintu avuze kiratahuritse. Ko kwande kwa fani. Wowe ushirayo umukinya bwa. Reka nkubwire. Jewe ndarengeye cyane ivyiyumviro byo hasi. Umwana ngeze uwo kugura no mu mutwe wocu usa ni kuvuga ngo ivyo bintu by'amafeaturing biri open kuva long time biri open ahubwo gusa hari abantu bitinya bakitinya bakibaza ko bahari nka beef kana umva ivyo biri ba mu bantu kandi shobora gukura ibintu mu bantu ariko ndabivuze ndakubwiye nti umuntu wese azokene mu kimwe muri Film Academy naza mutore amukinisha ngo uwo muntu bisa of course ndabimenya kandi bo baranabimenyesha ngo ati nakayoge ngo umuntu nzobambona akakira umucuka ataratambuka mfise gahunda yo kubanza kumukuza nzabanza kumukuza haze haragenda bakuze Yes ndaronkije akunze ba Star TV iyo mva mukagenda ziko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze dukundira ibikorwa byacu. My name is Star Boy the Ship, Mr Recorder, Mr Mint, Mr Kimararungo, Love in Town, ubeshi umukozi wo munzu, King of Ladies, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. I like support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care. So, mugambi bwa Star TV turi kumwe n'umusaza. N'umusaza nuba cyane, n'umusaza amaze gukora byinshi bitandukanye na cyane cyane ko amaze kuramura abantu benshi atari mu buryo bwo gukina gusa mu mutwe cyane kuruta mu buryo bwo gukina kwera ko umuntu azoguhe mu mutwe ntazokubwira ati ndabanga kuri yanye na football y'Iburaya uko nimeze barayiga ariko yo mu Burundi bakubwira ati je hariyo kine ngo yo ni impano yawe turi ko n'umusaza Soro araberewe asa neza anyway ndabasanze ahantu bari muri location bari ko bategura filime y'amateka ariko kandi tugiye kumenya byinshi bitandukanye uno mwanya turi hano tumaze imisi ku bantu basanzwe bakunda cinema zo muri Burundi Film Academy canke kwa Nsoro tumaze imisi turi kuri Feruje ariko kandi kuri no munsi amatwa sumira turafise ibindi bikorwa ngo bigiye kugaragara kandi biriko birategurwa ariko kandi Feruje iri hajya iguma itambuka nibaza ko byinshi aza kubitubwira ka tumuramutse umuvandimwe wanje umeze neza my brother Frisana take five neza cyane urakoze gusubira kumpa umwanya nari nkumbuye abamyamuryango wa Star TV 57 bimeze gute none I'm good ugaragara neza ino film igiye gutwika muri kumubona neza umusaza araberewe bavuga ngo nyene ngo igitabo nticerekanwa n'igipfukisho ariko nizera neza ko buriya iza kubishera ku nama nukunda abantu baraba hejuru unda abantu baraba mu mutwe ubona byibesha ugasanga ni outfit ako nizereye ku gikorwa paswi gikorwa cyo turakora ni gikorwa twahaye agaciro kandi twizera ko kiza kiruta ibindi byose twakoze so kuri iyo mpamvu rero we have to sacrifice everything uri muri babandi bavuga ati je ngenda ntera imbere zingena nje nyuma gusubira inyuma simva muri etage nkoroka hasi mva hasi ndoga muri etage paka no kuri Mars bibaye ngo mugasigaza nahantu uzokongerako haruko bubaka amazu ugasanga hejuru basigaje ko ama etiriye iki ma filabeti bari abantu ndanabatangara iyo ubonye umuntu yubatsaga heza mugabo ukabona arayibamwo kandi cankira akorerwamo ukabona hasigaye ahantu tumenya neza ko afite vision yakure araheza apana bya bindi cyusakara ugashira kwa mabati yako karero karahura na je ibintu byose nubaka nta kintu mpeza ndasigaho space yo kugira ngo nshobore kwa rondisa sheke ibindi bintu kabisha uno musi turi muri Feruje ni Feruje kuri no mwana uvuga yuko
imeze neza kabisa n'abantu bariko barayiraba kandi Imana ibahezagira abantu muri ko murayiraba ariko kandi kuri no munsi hariko hategurwa iki kubera kugerageje kuraba Kenya bari hano harimwo bamwe bari muri Feruje n'abatari muri Feruje ndetse ndabona na collaboration akomeye cyane y'abakinyi bavuye mu yandi ma team akomakomeye ndetse banafise n'amazina bimeze gute biteguye gute ikintu gikorwa kiko kirakogwa ni gikorwa nyabaki bimeze gute muri rusangi dusa n'abasangizi no nkora bakunzi ba Star TV muri Rwanda. Okay, for real mu bisanzwe mpere kwico kintu ca collaborations jewe ngira agenda narigeze kuba mfise agenda yo kubanza kubaka ibintu byanje all around ubu rero kwino nshuro agenda ndiko niyo gukora ama featuring niyo gukora ama featuring collaboration n'abandi bantu batandukanye cyo gituma abo wabonye hari n'abandi uzobona kandi no bindi bikorwa bigiye gukurikira by'iwanje muri agenda yanje aho bigeze ubunya it's all about collaborations rero ni gikorwa kizoba ari ciza of course nizera neza kizoruta feo kandi na feo kuje irikirabandanya 5 ya problème uzobanda bayiraho gusa nyene je ngira content nyinshi mbashaka kwamana kwa cha kintu gusa koko tuvaria duhindure nandi ma topic turyosha umukino natashane ko Feruje bifise uburyo yanditse utuvuga tereka nandike yindi story kumbure ize gufeeding abandi bantu kuko nk'iferuje ndiko ndatanga hari si bose bayikunderega ikunda abantu bumve bafasha ushatse kuvaria babantu kuvaria nabari abantu badafisemo koma batari touched muri feruje ntiga imitima yabo na imitima yayo iri nyegeje ni nkuko uzokwiyongoza ukabona nazanye urusasu nyene kugira ngo nteri intege ingabo z'igihugu kwanyago ziri ku rugamba kwanyago nyene urushire mwenye muri fire kabisa neza nk'abasirikare feruje ntabwo ari ibintu birenze si bose mugabo gere nabo turakeneye kubasavinga abasirikare n'abasirikare nabonye bakunda filme zawe cyane barazikunda ariko ni kwa kundi babakunda jewe ariko hari sujet z'abantu b'abasirikare ako les actions murambona ajya ma action n'abari muri filme cyane abasirikare barakunda bose ahubwo bose ariko ndabategurira nk'igiho nibyo nako ari ni ndagira igihe cyo gutegura igikorwa nkavuga ati iyi audience nayo ndakeneye kwisavinga ubu ko ndiga uburyo nokora notera intege abasirikare ariko sorry man iyi sequence ya true niyo mwica so uko biri kose nibaza ko kujya kuntureza ama action usanga aba muri ibi hari n'igihe n'abasirikare bavuga ati wow good ugasanga nyene babikunda ndabizi ko bikunda kandi by the way n'abakunda ariko nshatse kwereka ko nzi neza ko ntashobora gukunda ikintu ariko hari ikindi kintu yakunda kuruta ico kindi kintu yakunda kuruta iyo wakimwiyumviriye ukamuserva ko yakunda bizi nk'abantu bakunda action barabikumbuye ariko still ni irafisa abantu burya yagenewe kandi bose bazoyikunda ndisure mugaje ngenda nkora kuri kategori z'abantu ndabiyumvira bari ikintu no baha no gutumwa no tanga muri iyo domaine strategy y'ukuntu twari dukunze kubona muri film novuga yuko utunganya ugasanga ni 100% Burundi Film Academy uno munsi ukabuje mu yindi strategy yo gukoresha n'abandi kubera iyo strategy ije habaye ikibazo giki kubera ko uno munsi hari umuntu akora ikintu hari impamvu uba hari impamvu kumbure itumye uno munsi uvuga ati rega n'abandi barakenewe yuko bishobora kubana je ntabwo nari narakomiriye n'abandi bantu oya ntabwo nabakomiriye ahubwo je ndafise ukuntu nkorera kuri agenda nashatse kwanza ndabona nubake academy nze nubake abandi bakinyi bari solide bashobora kwibeshaho naho ntoba mpari ubu rero ndafise abantu bariko producer bari na ba Palma abandi bariko producer comme ça alors ubu kintu kigezweho numva aba bariko producer muri Burundi Film Academy bo bikora ni bien mugaje hano ndiko ndagerageza guhigama collaboration national collaboration na international collaborations ntabwo ari agenda gusa yo gukorana nabo ngaha gusa no mfise agenda n'ubundi yo gukorana n'abandi bantu so numvuga ngo niyo etape ngeze ko jewe kuko ibintu ndabipanga jewe je nta bintu bipfa kuntungura ikintu cyose mbanana gipanze rero uyu ni uwo mwanya w'ibi kino gikorwa izina rya filme yo bajaramaze kujagaragara cyane muzorishira hagaragara ko mburi ko birangiye yitwa Star TV 257 oya nyaragera no bamenye ibanga ariko bazokimenya kandi bazotangura kumenyera iryo zina kwino yawe kabisa. Thank you so much. Biba bimeze gute iyo iyindi team ije kurondera umukinyi ngaha nibaza ko uno munsi BMT yaravuze ati uno mukinyi twakwe muri Burundi Film Academy Chanceline ni mu bakinyi beza cyane nibaza yuko nawe waratewe ishema uri mu kibanza nka kijyo kumva umwana wareze umwana waramuye bavuze yuko ariko arakora neza cyane. Biba bimeze gute mu gihe umuntu aje kurondera umukinyi muri Burundi Film Academy kumbure amukinishe mu zindi timu zitandukanye?
bo hari ibintu abantu bishizemo ngira ngo biterwa no kutamenya je burya nta muntu numwe nigeze mbuza kuza gutora abakinyi kuko nabajya baramunsavye ndamubaha ahubwo gusa ikintu ndaba ko uwo muntu ageze kugenda amaze gutambuka ko shaka kuguha umwana acavura haraho ucumurera uko ntashaka ukora byo agaca kuri uko ntashaka ndabanza nkareka umwana agakura gatangura kuba autonome uwabazi umwongo uhuma n'udahuma of course ahita ndamuguhereza kuvuga ngo rero bari bisange muri Film Academy hari taranyinshi ikimu zose dushobora kubona mu mukinya avuye muri Film Academy everyone nari ya kwa nze ibintu by'amafaranga nsaba no kwa fani no genda kurungiha ko kwande kwa fani wowe ushira umukinya avuye reka nkubwire jewe ndarengeye cyane ivyiyumviro byo hasi umwana ngeze wo kugura no mu mutwe wocu sa no kuvuga ngo ivyo bintu by'amafeaturing biri open kuva long time biri open ahubwo gusa hari abantu bitinya bakitinya bakibaza ko bahariho nka beef kana like umva ivyo biriba mu bantu kandi shobora gukura ibintu mu bantu ariko ndabivuze ndakubwiye nti umuntu wese azokene mu muri Film Academy naza mutore amukinisha ngo uwo muntu bisa of course ndabimenya kandi bo baranabimenyesha ngo ati nakayogera ngo umuntu nzombona akakira umucuka ataratambuka mfise gahunda yo kubanza kumukuza nzonza kumukuza haze haragenda bakuze niho baca bikora neza niho baca batanga n'umusaruro kuri abo bantu babajanye kuba bibonesha amaso bashobora kuba babibona ukutandukanye uno musiribati tuvuge ko ata kibazo na kimwe afitanye n'umukinnyi n'umwe basi wo muri film ngirana n'ikibazo n'umuntu ariko byaragaragara ku masosho ahubwo abantu bagirana ikibazo nanje ibintu nabitandukanye bagiranira ikibazo nawe ariko we ntuhagiranira ikibazo nawe oya ubu ushatse n'ubukire ikibazo ariko ntibisobanura ko tugifitanye donc ils ont créé des problèmes urumva oui umuntu wese ashobora gukreya beef none ndakarorero mwana ashobora koza umuntu abwira ati Gilbert ndamwanka umva n'uburenganzira bwiyo jewe none umva je mba ndamwanka cyangwa social media igatuma bakwanka kandi watake abantu babihenda umuntu naza social media avuga ngo nakajewe dufitanye ikibazo nazo babikonfirme we ni wafitanye ikibazo n'uwo muntu ako wundi muntu abari neto rero je sinigera controla ibyo abantu barimwo nuko abantu batekereza ntavyo noshobora controla imitekerereze yanje imitekerereze yanje nta muntu umwe ngirana ikibazo nawe uzi impamvu je ibintu nkeneye ibintu nshaka hano mu makina filme nta muntu umwe abifise abavuga ngo uri kwiyemera wenda ukigwije ukuri nta numwe agifise nje tuma urumva ndikora kwerekana ahantu bibi aba bose ba Mede ba Beri ba Fanira Vine ba Mimimire bisigura ko ico kintu ntaco oya ikintu jewe nshaka ntaco bafise naco gituma urumva ntaco barakreya ntaco bafise umva je ibintu nshaka uri kukirondera handi bitandukanye handi hantu mbona ibintu nshaka ndiko ndabihigira bitandukanye n'ibyo bafise rero sinumva nahantu hova ikibazo niba atakintu ndaguhigako ako kantu bavuga ngo uri kwiyemera Uhereka n'undi sinza gukontrola ibyo bavuga. Sishobora gukontrola ibyo umuntu atekereza. Nkuko n'ubunoza mvuga Imana umuntu akavuga ngo mvuze nabi. Sivyo ntuzokwigira utabwitaho abantu ngo baravuga gute. Ahubwiteho wowe uvuze iki. Niba je nzi ko mvuze ikintu ciza sinja kugwa. Aho icyo kintu avuze kiratahuritse arondera ibyo abandi badafise kubera ko iyo kurondera ibyo abandi bafise. Mbandi ko ngusobanurira ati nta muntu n'umwe yigirana n'ikibazo nawe. Kubera ko ahubwo jewe ibyo nkeneye ibyo nkeneye bya agenda za hano biri naje bituma ntabwo babifise no kuri ibyo nkangiro ibyo nshaka gushikako naronse ngabo ntabyafise ngabore wose ngabore wose waundi arongoye nani yarongoye festival nawe nyene ntafise ibyo nshaka bira handi hantu hari ahandi hantu biri naje bituma rero byo mufise ntavyo akeneye so nibaza ko nivo mugezeko nivo mufise kuruno munsi mufise imyumvire yawe nawe kikeneye kubagaho oya nivo bafise uno basi ibyo bamaze kuduha basi bashaka ko bafise nivo ikuze mugabo ibyo bafise uno munsi ndiko ndagusobanurira impamvu ataco twopfa ergo umuntu umupfa ikintu kuko nkuwe twogipfa kwera ko nshaka iyo telefone yawe ariko urayinyimye ariko none unira kaci kugira unyake phone urumva kuvuga ngo iyo umuntu ufise ikintu umushakako ni naho hava ubujyaya kugira umushike kwa cakintu oro jewe nta kintu na kimwe mbonayo nshaka ibintu nshaka siho biri cyo gituma je ubona umenga siho ndi ereka nene urumva ko abantu bavuga ngo ahubwo wakwita ngo mu master plan nyene ubuhari wabinza abantu gake gake tusanga turegera hari umuntu yambwiye ati filme wakoze umufakazi ni filme ngerageje kuraba nuno mwanya nyene ni filme ifise quality renze cyane kweri kiriya quality kuri no munsi reka mvuge
nukivunagira ndavuga aho ica nibuca bavuga ngo ndiko ndagaye ivyabo igifise kwa karite ubwo kwari tuno munsi wovuga ati iyi ni karite no yiha inarenga no munsi ziriko zirasohoka z'abandi ifise karite ikomeye cyane kubera iriya karite nini ariko izigaragara inyuma yiriya atanga uvuze ifise nk'iriya karite ni kubera iki yani ubibona sha Jemba ndabibona mandaho gusa hari ukuntu bagije ikibazo ngira abantu ntibabishiremo inzigo kandi bisagoye ndaguhanura ntuzose kuvuga ibintu wiyumvira abantu vuga we vuga ibyo ushaka uzubona umuntu agusanga inbox ngo wambuze nakuvuze nyine nivyo nyene uvuze ko udashaka kwiteza abantu wabitejereje narangi kubishaka ubushaka biyo karakwiye arayikire so tubirika I'm saying iriya project ari project nziza mu gihe cayo sivyo mu gihe cayo nk'ubu je sinoza kukubwira ngo iriya project utafehuje no ntabwo utafeho aho ndikuvuga hariya aho biriko birakorerwa bariya rero urumva ndabana n'ibindi ababa kutabahanjedera ati burya je nakoresheje injede nkiya ati ariko barasamaza b'amatrepi umva abahungu bararenza umva anyway cha ndabigaruka ko ntacyo oya umuntu wese urugo gose afise uko ariko urabahinjede hari ukuntu uvuye muri sekiye mugeze witiyeme biriya babagije mu windi gubisiga bakaza bavuga ati bana mwarimu yarabagije guca nane gutasize injede rero shastaboy jewe nanje urubanza rwanje sindaruma nta mwanya afise wo kuraba imanza z'abandi reka manze mpangane n'utwanje wa muhungu ko ndacafise ibintu byinshi urababwira n'inshuti rega bagabanye sinema zo mu myonga ariko wibuke ko dufise politike yo kurima kurima ni sawa ariko ntabwo ari ngombwa ko tujya kunuzenya mbega bavyita kubito cameraman bahita kugito hamwe bavoma amazi nabiriya ni sawa buriya umuntu wese afise uko abucumba nyene kwiwe tu so nibaza ko turindirana igishika ino film iriko irakogwa kuko nanabonye no muri shooting abahari abaphotographe abahari buri kimwe cyose nabonye no muri frigo hameze neza ra muhungu twebwe bijya tu aho witeguye twimana yana duheza gutaha ngo nejo mu gatondo ari naho tutaye mukamara nk'iminsi ne muri hano hako birakorohera kugira kwankadra abamama abagore bafise abagabo babo umugabo avuga ati buri gihe nyene oya bo nyene bara kuba convaincre aho biroroha sindana makonvenka bo nyene bari convaincre muri bo ufite guca muri academy hari ikindi kintu bisobanura ura comprendre ntibizinenda ko abantu bakukubwira ngo gira ibi no uhita ubibona wowe nyene ubwawe nico gituma rero dukorana n'abantu b'ingero nyinshi turubahana tubanye neza iba ari vibe nziza cyane nta message yo mugabo urabona ati mugore wanje bamurekwera uzoze muri academy nawe urakeneye uzocumenye ivyo ari ivyo ko imaze neza atatu uri kuri gasinema umugabo wawe baramenye ko wiga sinema sivyo ubwo nta mpamvu zo kuba muja gushwana rero nguri gukora vya bintu yakureka wige uriko urashumva ko ata mpamvu yo gupanika wocumo bazati none ko iki wandetse no kuwandeza meza atatu bigenze bite umva ngo bagomba guprepara même la société même la famille ajya meza atatu sujya wenyene ari muri academy yunguka na entourage irabona ko uyu muntu ariko arinjira muri no domaine ejo bigiyemo ntibitungura abantu Yuko bitahurira akamaro ka format. Biriko biraza. So je nibaza ko atabirenze twovuga kwa registre Star TV shike aho igikorwa gigiye kugaragara vuba tuhashike ndafungura ega abantu basi bateye tutarara kandi dufise n'abantu beza basereva hari yasi nababonye sha bameze neza bameze sawa ni naho wahereye nawe n'umukobwa ari gutega hariya niwe namwico none nashatse gucisha hirya none uravyivuga ega ndagushimire cyane Liberty Imana ihezagira ibikorwa byawe ndetse nabukurikirana ukomeze kubakurikirana nabo bakomeze kugira ukubona kure cyane nivyo no bifuriza cyane Jabless Imana iguhezagire cyane so akunzi wa Star TV we saboy Imana ibahezagire cyane zagaruka ibintu byawe wadufotore fete ngo dufotore nashaka kurya abantu cyo kitanganira cyawe allo ngo dufotore turi kumwe allo okay sanga sanga bari bashije ngo dufotore turi kumwe agafoto ubundi sanga kugira amazamenye aho 14
wirabira uwo nyene ukayikura ubwo sinaniyumvisha ko umuntu ukuntu wasohoye mw'ino nzu ari we wogaruka ukambwira ibi ati mama narahindutse urabyumva ubanza kutabyizera were niwe uca utuzana ati ariko nje nshaka kuzana mu defana muri wanjye uje kubona bazi uburyo yuko ari we sanje baza basaba imbabazi nikubibaza ndazikora kandi bigerega ni na satani bayakwinjiyemo ko ndazi ntakora none hari ikintu